duhere kuri ino jambo rivuga ngo prépare-toi à entrer dans ta saison. Itegure kwinjira mu gihe cyawe. Haleluya. Itegure kwinjira mu gihe cyande cyawe cyanje, kuko biri mu vy'Imana yanditse ko ibihe bigenda birakuranwa. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Tujya guhagara ku gice kirekire gitabo cyakozwe n'intumwa cya 20. Ni inkuru ya Pawulo n'ibikorwa yakoreye ahantu biti Mileto, akoranye n'abanyefeso, abakozi b'Imana b'akarere kaniya k'Efeso. Tujya gukuraho ikintu gikomeye cyane cyegeraniza muri kijya ngo twitegure kwinjira mu gihe cyacu. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Acte 20 verset 18 jusqu'au verset 38. Ndabasabe munyumvirize murabe hajya imbere cyangwa mujana muri Bibiliya kugira ngo ndahasomeho tumve inkuru ikwiye, hama tuze tuyimanyage dukuremo icyo Imana igomba kutubwira. Hatubwira ngo nabo bashitse ahari kuko yabatumye ko arababwira ati ubwanyu murazi ingene nabana namwe na ntaryo uhereye umunsi natanguye gushika muri Asiya. Iyo bavuze Asiya ntuzumvire kiya kintu cyose kinini. Iyo bavuze Asiya muri Bibiliya uca ufata kiya gihugu ca Turki ya kino gihe. Nkorera umwami wacu n'umutima wicishe bugufi, kandi nararira ndira negwa n'ibingerageza kubw'inama z'abayuda. 20. Kandi murazi yuko atajambo ribereye nacishije iruhande cyane nagombye kubahesha kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. Mene majambo narakoze vyinshi tubana ndabibwira vyinshi, nashinze ntahe mu mayida no bagiriki yuko kwihana mu nyonga z'Imana n'ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. 22 hatubwira ngo none raba rero la nouvelle saison s'ouvre, none raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima nazi ibizomba ko nshitseyo. Ariko arabizi atari uko muhemu yera gusa abishingiye nayo yuko mu gisagara cyose yuko ingoyi n'ivyago bimeze gute bintegeyeyo. 24. Ariko jewe simbaye ubugingo bwanje nk'ari bw'igiciro. Bivuga n'umuntu ahema ava amaraso ego kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushinga intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi none raba ibi ni ibirangasezo bibi turakubona icyo bisigura. Ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanje abo naciyemo mwese, apana kubacamwo abo yagiye arakorana nabo turi kumwe. Abo naciyemo mwese mbabwira iby'ubwami bw'Imana. 26. Nico gituma mbashinga naye uyu munsi ncuna yuko amaraso ya wose atazonkora ntacyo ntakoze. 7. Kuko ntacishije iruhande mbabwira ivy'Imana yagabiye vyose. Navuze ivy'Imana. Mwirinde rero muri yaseze ugiye kuza, mwirinde ubwanyu muzigame n'ubusho bwose mpemu yera yabashizemwo ngo mube abo kubuzezwa kugira ngo muragire ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Ndazi yuko inamara kuhava amabingira y'inkazi azobinjiramwo atababaye umukuku, kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bikwegera bigishwe inyuma. Nuko mwami mugavye rero muri ibyo giye kuza, mwami mugavye mwibuke yuko namaze imyaka 3 nasiba guhanura umuntu wese ndira ku murango no mwijoro. Kandi none mbaragije Imana nika yemwe n'ijambo ryayo rishobora kugirane kabene data kububaka rikaca riyongera rigakora iki? Kubaheka kubaha ibiragwa hamwe n'abekeje. Umwana majambo ryo bashikana ku vy'Imana yabagombye ko ibashikako. 33.
ntacyo nifuje atari feza, ari feza, ari inzahabu, ari ibyambagwa by'umuntu n'umwe. Ubwanyu murazi yuko amaboko yanje yankenurana ibyo nkenye n'abo turi kumwe. 35 nabahaye akarorero muri byose yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami Yesu ingene ubwo yavuze ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. 36 amaze kuvuga atyo acagira guteka yemwe, aca arapfukama asengera hamwe na bose. 37 bose bagirane bararira cyane, bagwa Pawulo hehe mw'izosi baramugumbira. Umurongo wa nyuma, cyane cyane bababajwe n'ijambo yabwiye ngo ntibazosubira kumubona mu maso, maze baramuherekeza batagiye kumuhamba, bamugeza ku bwato bazi neza ko batazosubira kumubona kuko babwiwe ibyasezo bagire binjiremo. Imana idufashe cyane. Bibiliya tubwiye mu gitabo cy'umusiguzi ngo ikintu cyose kigendera mu gihe cyaco. Burya na wewe uri mu gihe, kuko igihe kindi kizoza utakihari, kandi kumbure wabibayemo neza. Imana itubwira ngo hahigwa bapfa bapfira mu mwami, ngo mwema aravyemeza kugira ngo ubutame bwabo burangire, ibikorwa byabo bibaherekeze. Nico gituma tuzopfa tudategujwe, tuzopfa bamwe badashaje, tuzopfa kuko Imana yabihisemwo igihe cyacu kirangiye. Na Dawidi Imana abwira ngo Dawidi yamara wamaze gukora ibikorwa by'Imana mu gihe ciwe aca arambye abasekuruza. Igihe cyose hari ikintu cyose gifite umwanya wacu, natwe turafise umwanya wacu. Ngo kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ngo irafise mu biganza byayo ngo imyanya n'ibihe. Imyanya ni irota duharura mu gatondo, saa sita, isaha imwe, umunsi umwe, ukwezi, indwi. Ariko ibihe ni ibihwanye n'iki Imana yashizeko canke yagombye ko kiba mu isi. Hari ibihe vya mariage, hari abantu bamaze ivy'iwabo bimaze gutomoka yuko 2026 ari igihe cagira ca mari. Uyavuga ati 2026 ni sezo yanje ya mariage, kuko nico gihe. Aho kandi n'igihugu hagiye kija mu bihe vy'amatora. Iga birabaho ibihe vy'amatora, birabaho ibihe vyo kwibunginga, birabaho ivyo kwibaruka, birabaho ivya mariage, birabaho ivyo guhomba, birabaho ivyo kunka, birabaho ivyo gutahurwa, birabaho n'ivyo kudatahurwa. Cetuma Yesu baramusasiye ibitenge agiye, ariko ahandi baramuzibiye. Yabaye muri byose. Dufise ibihe imbere yacu, kandi Bibiliya tubwira yuko burya kumenya ibihe ni nkenerwa ku buzima bwacu. Iyo umuntu atazi igihe ciwe ntamenya hashira inkomezi ziwe. Iyo umuntu atazi igihe ciwe ntamenya ingene yitwara nk'abandi bose, uko bibaza ngo abantu bose bari mu bihe bimwe. Je igihe ciwanje kiratandukanye n'ico abandi barimwo, kandi ivy'iwawe biratandukanye n'ivy'iwanje, kuko ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu bugenda butandukana. Kumenya igihe ni nkenerwa. Bibiliya irashingira intahe muri Bibiliya ngo abantu ngo bita ngo bene Isakari, les fils d'Isakari, ngo bobo bari bazi kumenya ibihe. Bakabati harageze intambara, nigihe cyo kwimbura, nigihe cyo kuruhuka. Baragiraga ubwenge bwo kumenya ibihe byabo. Igihe kimwe Gehazi ari kumwe na Elisa aja gutora ingemu y'umuntu w'umunyamahanga. Atora ingemu y'umunyamahanga kandi umukozi w'Imana murongoye yavyanse. Kubera ko ikeneye amahera, acengera sebuja atari hari cyangwa atari karamubona, aca aragenda aramukurikira wa muntu. Baramubesha ibintu kugira ngo aronke inyungu. Ariko umukozi w'Imana uvugisha aramubaza ati uvuye he? Ati ntaho nigeze ngenda. Ati mbe wiyumvira ko igihe wagenda impwemu yanjye itari kumwe nawe? Ati kandi mbega uravye igihe turimwo
ni igihe cyo kugenda gutora ingemu. Rirya hanga ryaje rikadukoroniza, rikadutwara abantu bacu, rirya hanga ritazi Imana, ko twari turonse ibakwe yuko umuntu ahambaye mu gisoda cyabo aza gukirira iwacu, ni karakayo kumenya Imana yacu, karakayo ujya kurondera ibyo tubajyako. Ntiwamenya igihe cyawe. Menya igihe cyawe uri muki. Rero kino gice twasomye mu gitabo cyakozwe mu gice cya 20, Pawulo arahana bita Imileto mu Bugiriki. Muri warumva ko hari igihe kigere kize nuko asubira inyuma atumbera i Yerusalemu, adopfa i Yerusalemu acagenda i Roma, kandi biratomoye ntagiye guhabwa igitsibo, agiye kwicwa. Aravyumva mu mutima, ubuvugishwa bwabivuze, arabizi neza yuko igihe cyo gusubira inyuma atumbera i Yerusalemu ava mu Bugiriki, adopfa ava mu Bugiriki agenda muri Yerusalemu, Yerusalemu agenda i Roma gupfa, yaravyumva ko hageze kuko vyari vyaravuzwe, nawe ntiyavyumva mu mutima. Acafata ngo aratuma ko ngo abakozi Imana bose barongora amashengero atandukanye bo mu karere k'Efeso muri Turiki actuelle, ati nimuze. Amaze kuza ababwira yuko by'ukuri agira agende, kandi ibintu yumva bimurindiriye, niyo tubazi amadetayi kimwe idonido kimwe ku kindi, arazi ko atari vyiza. Ikibazo afise si bizomubako, ikibazo afise nuko hariho saison nshasha igirize kwishengero aho yari karakorera Imana, izanye n'umugwanizi, afise amakenga cinge n'abantu bazosigara baragenda muri iyo saison atahari. Nico kibazo cyo kutamenya ibihe. Benshi twaguye mu byo tutazi, twarongoye tubonye budget, turongora atavyumviro vya mariage dufise. Abandi tugenda mu mihamagaro kuko ishengero ngowe na oncle tutazi tugiye mu ivyo ari vyo. Abandi tugenda mu byo kudandaza tutateguye umutima wo kudandaza, tuzi ngo uyu muntu arose umutahe aca dandaza, hari kuguruka gusabwa. Hari igihe umuntu yumva umenga n'umuhamagaro yo utambukiramwo, yo usimbiramwo, atabanje kumenya ngo ngire ngende muki. Umuntu umwe yarakuze ahantu yumva ati iyo uri umupastori ikoti ibonetse ibindi byose bigenda biraza mu nyuma, nibisanzwe. Hacaba igitangaza, sinzi ko kiva ku Mana cyane kwa Satani, hacaba umuntu amugabira ikoti zo ziziye rimwe zitatu, ati pasa harageze ko ntangura kuko ivyankenerwa vyibanze vyabonetse. Hari habonetse iki? Ikoti zo. Kuko yumva umenga iyo uri umupastori ukagira ikoti, ibindi byose vy'amaruwaye vy'abakizuzorongura bazoza baraza mu nyuma saze baronse iko. Ni kutamenya ivyo umuntu agiyemo. Saison y'upastori ntizanana n'ikoti, hari ibindi bintu bindi. Hari undi muntu aba akeneye kuba hatari we wa kera kugije muri icyo gikorwa. Rero Pawulo ugiye kuraba ikintu abanza gukora, abanza gutereza amaso inyuma, agira bajya abantu bose bamushikiriye abakozi b'Imana. Yari nka assemblée générale hajya muri Minevame mu kwezi kwa kabiri. Turakunda gukora ikoraniro ry'amashengero yose ya Minevame mu Burundi, baza gutanga ivyegeranyo. Ikunda kubera ngaha turababwira mukaza kudufasha kubakira, batanga ivyegeranyo bavuga ingene imyaka yagenze, mugabo kandi kabe n'akaryo ko barongoye baca babwira ivyo babona bizoba umwaka ubugiye kuza, kugira ngo bavyiteguremo, paruwasi yose yipange neza, kugira ngo ntihagire uvuga ngo ntavyo namenye. Rero ikintu ca mbere Pawulo ariko araganiza ba bantu benshi uraho mu Bugiriki no muri Efeso, abereka rohogasi ropase ingene yabanye nabo, abe yatereje amaso inyuma. Ku murongo wa 20 hatubwira gute? 18 hatubwira ngo 18 nabo bashitse ahari ababwira ati ubwanyi mwebwe murazi ngene nabanye namwe na ntaryo uhereye ku munsi natangwe shika muri Aziya. Ariko aratemwanya, ariko ara muri kahise, arabona umwanya yabanye nabo, arabona kombye ise investi muri bo, arababwira ati mwarabonye umutima wanje, mubona n'umubiri wanje, mubona na message yanje. 19
19 hatubwira ngo nakorera umwami n'umutima umeze gute uciye bugufi. Ko ikavuga icyo nuko mu nyuma ngo hazoze ngo abantu b'inkazi bikwegera ak'abantu. Nakoreye Imana n'umutima uciye bugufi, bien que j'étais apôtre. Ubu ntibavuga apôtre, bavuga apostro. Naho nari apostro, kuko uvuze apôtre umengo urabagabanuye. Naho nari apostro, nari nciye naranarira, umutima wanje warumva kuri muto. Naho nari ndongo ya karere ngenagenda Iburaya, Aziya, Afrika, nkanguza amashengero menshi, sinigeze mbona ma grandeur. Nabonye ubuto bwanje gusa, nabonye ko najejwe binini, ariko je nari usanzwe ngo kandi nama ntegwa niki, nategwa n'ibingerageza vy'inama z'abayuda. Muzobona ahantu henshi Pawulo avuga ko yarafise ngo igisata mu mubiri, gushika n'ubu abo ntibarigera bahuza ku kintu yagomvye kuvuga. Bamwe bavuga bati igisata Pawulo yari afise yari nyonzo, abandi bati wanguha, ati si nyonzo ahubwo ni kujya kuna ahantu hose yagiye abayuda yabasangaho, abandi bakamusangayo kugira bamwice. Ati igisata yari afise rero cyane ikintu cyitwa umuyuda. Kandi muze musome kino gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ubonye ahantu hose Pawulo ari umenye ko n'umuyuda yamusanze canke yamukurikiye kugira mwice. Nuwakubiswe gushika bibaza ngo yapfuye, banaterura ikizigo bashimye igisagara baze ngo yapfuye, bahavuye umutama cyari ivyukira agera kubananya ubutumwa bwiza. Ubundi yaragerageje mu buryo bukwiye. Rero les théologiens bari rangés de deux catégories par rapport à ce sujet. Bamwe bavuga bati ni umuyuda, abandi bati ni nyonzo. Muragena murondere namwe. Atereza amaso inyuma akabona ingene vy'ukuri yakora Imana umutima uciye bugufi, areka arabibasubirira mugira ngo bategure kwinjira mu isezo yindi. Kuko ati ibigiye kuza utazoba aciye bugufi azotwaga ko bigiye kuba bitoroshe. 20. Kandi murazi yuko atajambo ribereye nacishije iruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. Iri jambo mu kirundi rirafobetse, mugabo ngomba kuvuga iki ngo yari yarashizeho icyo bita le conseil de Dieu, le conseil trinitaire, Imana ishaka. Imana yarakivugishije Pawulo ariko arigisha ivyizegwa Efeso n'Imileto n'ahandi. Kubera iki agomba ati nta kintu cyitwa ico kwizera kiri muri Yesu, kiri mu ijambo ry'Imana ntababwiye. Yani majambo aho ndabasize mwategezwa kuba muzi ivyizegwa kugira ngo babandi bazoza mu nyuma ntibazoze kuzana ibinyoma ngo muce muvyemera. Je vous ai transmis tout le conseil trinitaire de Dieu. Narababwiye neza icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo, mwarakinyumvanye. 21. Nashinze intahe rero mu Bayuda no mu Bagiriki yuko ukwihana no kwizera ari byo bituma murashikira Imana. Muyane majambo, nihaza undi muntu aza mu nyuma adashimikira ku kwihana no mu kwizera, uyu azoba ari umwangushi, azoba ari umwononyi w'ivy'Imana. Mwaranyumvise ntacyo nabaheshije, ntihagire umuntu azoza bashira kure y'ukwihana cyangwa mu kwizera kuko iyo bari umwononyi. 33 33 batubwira mu 33, ntacyo nipfuje, ari feza, ari inzahabu, ari ivyambagwa vy'umuntu n'umwe muri mwebwe. Hagati gihe kiza ntihagire umuntu azozana egoisme muri mwebwe, abaka amahera, abakamisha, kandi atavyo mwambonanye. Nabaye muri mwebwe ntarondera ivyanyu, ndondera koroherwa mu mpemu zanyu. Narondera iterambere ry'impwemo, sinarondera imishahara yanyu, sinarondera ivyanyu, sinarondera amatongo yanyu, narondera iterambere ry'impwemo. Mwarambonye. 34. Ubwanyu murazi yuko je nigera ndondera ingene nshobora kubaho, amaboko yanje yarankenurana ivyo nkenye nabo turi kumwe. Araje karaviza ko abagire baze mu nyuma bari abantu babi cyane. Nabahaye akarorero muri vyose yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye.
yani majambo kuko hagiye kuza egoisme, kwikunda. Nimuze mufate umukene ngo mufate ko ari ubushaka bwo guta inyuma, ahubwo muze mukore cyane nkuko mwabonye nkora. Niyo hagira umukene agira icyo akeneye, namwe mumufashe. Mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami ngene ubwo yavuze ngo gutanga kuzana umugisha kurusha guhabwa. Voici le regard sur le passé. Paul karazana ku bantu bari réunis en assemblée générale, régionale, continentale, voire abarongozi bo mu karere kanaka bariko baraganira ng'ibintu bikubikira babwira ati kubera ko ngiye kugenda, kubera ko hariho ikindi giye kuza ku ishengero ry'akarere, kubera yuko Satani nawe atarihana kandi atapfa yihanye, bino bintu manze mubimenye. Mwarambonye ivyo navuze, mwarabonye umutima wanje ngiye naciye buvuye muri mwebwe, ivyo nigishije cyane cyane kwira no kwizera. Mwarambonye n'ingene ntaza kurondera ivyanyu. Le regard sur le passé. Nous sora kuresisa 2026 utabanje gupronja tes yeux muri 2025. Nous sora kugira mariage nziza ataho yigiye. Bimwe vyigira muri fiançailles, ibindi ukavyigira mu mwaka witangiye imbere, ibindi ugasanga bibagije abavyeyi canke abandi. Nta hazari haba, ibintu bisaho biva. None umwaka wa 2025 wagenze gute ku buzima bwawe? Mu kazi byagenze gute? Nimba ari intambara zarutavanako, nukuraba neza ko atazakuvuyeko kugira ngo 2026 ntibyo bisubire kuza. Hari abantu kumbure baguteje intambara, utegerezwa guheza icumba cyabo. Il y a des gens que tu dois replacer. Tout comme il y a des dossiers que tu dois reclasser. Hari amadomene, hari amadosi, hari abantu byari vyiza ko byose ubika ikibanza cyabyo kugira aho Satani yavyitije ntadasubire kubironka muri 2026. Ni wasuza umwaka uraza ko nyine bubanye na madame n'abana n'umukoresha n'akazi n'amabukwe na databukwe n'umupangayi n'umubanyi, uraja gusanga wibonye mwisi imwe bingene wabaye, kandi baza gushoza gufata ingingo igushoboza kubandanya neza muri saison nshasha Imana igiye kuzana ku ishengero ndetse no ku buzima bwawe. Ntiturotero 31 ngo tuvuge ngo korale ngo yatwiteguriye. Korale ni yasanga atama disposition twafashe, niyo twasanga n'amajambo twateguye ataca dusanganye, bizava ataco bitumarira. Prépare-toi, itegure. Paulo wewe abanza kubeka terega, nimukwiye ko ngiye gupfa gusa ngo umugarukire kurira na mosozi, bisigura ko mubisamaranga mutima ni navyiza si bibi, ariko habe mworira bikagarukira kurira ntacyo vyo babimaze. Nagoma musure mu nyumve, mu ndabe, mu nyumvirize. Mwarambonye ivyo nigije, mwarabibonye. Ma conduite au milieu de vous mwarayibonye. Cyo gituma le regard sur le passé proche vyo dufasha cyane. Wabaye gute muri cellule? Wabaye gute ahantu hose wagiye urakora igikorwa? Ivyo wari wariyemeje vyose vyageze gute? Hari ahantu uja gusanga ituma bitagenze neza, vyakuvuyeko. Bimwe vyavuye mu gushira imbere imigene myiza n'abantu, usanga uri bagicujejwe. Ahandi naho wagwije gusenga cyane, ugira ukwizera cyane kutagira ibikorwa. Ega birabaho. Hari abantu bitaba maombi mani, maombi wumani, basenga cyane mugabo ntigera pasa alert. Ibikwiye kujana senga hamugene mu gisagara kugira Imana ikorana n'amaboko yawe. Turi kumwe? Tereza amaso inyuma, subira wibone, humiriza mwisi impemo. Uritora muri 2025, uritora mu rupango, uritora mu kazi, uritora mu masengesho yawe, uritora muri agenda zawe, uritora mu migenderanire n'abantu. Uraza kubona ahantu kanaka vyagiye biragenda neza, cye vyagiye bagenda nabi. Ivyiza bandanya navyo, ibibi fata ingingo. Kuko Satani iyo asanganye imigabo myiza n'umuntu, nawe ntihajya biramugora burya. Mugabo hano Satani akunda ni muri zone ya ignorance,
zone ya irresponsabilité. Ahantu umuntu avuga ati ni Imana yabimenya, Imana izobikora sha. Ndazi ko kimwe mu byo abantu dukunda kugwamwo pour justifier notre irresponsabilité tuvuga ngo nukuri Imana si yabishatse, none ibishaka none kiyacana kugikora. None irabuze inkomezi, irazifise gusa mu kuzikoresha ibyo bikoranye n'umwana w'umuntu. Nidusigura aho twananiwe twitwaje Imana, ariko twofuma twerekana urugezo twageze ko mu kugerageza, hama Imana yemera ko bigarukira hajya nyine, mugabo igeza kwerekana votre part de contribution. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia, alleluia. Umeze gute ho? Umwaka urangije gute? Est-ce que émotionnellement uri libre? Uraryohewe ubundi? Ibyo byose byerekana ko umerewe. Banza wibone mu kiyo cy'Imana, iryo jambo ry'Imana, wibone uko urangije umwaka, wibone uko umeze. Ni wasanga ari ahantu uremerewe, bitubwira ngo mwidesharge, musuke ku Mana ibababaza, ibaremereye, kuko ngo ibitwararika. Kuko imitwaro irabaho, ingwara zirashobora kuza zikaturemera cyane, ibibazo birebire kandi by'igihe kirekire kandi bigoye birashobora kuhaba. Urashobora gusenga ntiwumve, ntiwumvigwe plutôt, urashobora kubona umenga hirya no hino birazibiye. Naho bizibiye niyo niho gara ubu uti jewe ninjiye muri 2026 vyugaye, mugabe icyo mbona kimwe mvyo noshira imbere ni gusenga. Ninjiriye isezo mu gusenga, ntitugende nk'impumyi mw'isi y'imhemu, mu gihe Imana yoyo yagomba kutugura amaso y'imhemu. Amaze kubugura amaso, amaze kubabwira ingene yabanye nabo, ibyo yashimikiye ko cyane cyane ubutumwa yavuze, cyane cyane ingeso yaravise muri bo, aca bereka mu buryo bwagutse cyane ibigiye kuza. Verset 22 atubwira gute? Verset 22 atubwira ngo, umurongo wa 22 avuga ngo, none raba ngiye Yerusalemu mbose umutima ntazi bizomba ko nshitseyo. Abuze le détail, mugarazi ko atari vyiza quand même. D'autres versets le disent. 23 atari uko nawe ntabitahura cyane bigiye kumba ko ni bibi, mugabo kandi mpemu yera anshingira intahe mu gisagara cyose. Haramaze kuvugwa ubuvugisho butandukanye yuko by'ukuri umuntu ivyo bitagiye koroha. Aranshingira intahe yuko mu gisagara cyose yuko ingoyi n'ivyago bimeze gute, bintege yeyo. Ibi na kane, ibi ni 24, sorry, 29, excusez, 29, atubwira ngo ndazi yuko umva jewe ndazi ugiye kuba kuri jewe ndabizi merewe nabi mw'isi y'imhemu, hari ibintu bigiye kuza bibi. Mugabo kandi 29 atubwira ngo ndazi yuko ninamara kuhava amabingira y'inkazi azobinjiramo atababaye umukuku. Iri jambo amabingira ni mvugo yindi yakoreshwa bariko ravuga abantu babigisha ibinyoma canke aba faux prophètes, babandi bagendera mu ishengero bigisha ibitari byo, bakana kuzuka kwa Yesu, bakana kwihana, bakana gusaba imbabazi, bazurondera ibintu byose byotuma ngo abantu babinyuma yabo. Barondera kugira bigishwa inyuma, atabigishwa batumeza kuri Yesu, barondera abayoboke babo mu mashengero. Niyo mpemu kandi yarateye ibugiri muri Korinto, gehaza abavuga ngo twe turabo kwa Paulo, abandi ngo turabo kwa Kefa, abandi ngo turabo kwa Apollo. Ivyo bintu vyerekana ko wacu umugwanizi mw'ishengero. Hari abantu ngo bagire baza, ashobora kuba yaramaze kubabona cyangwa amaze kuja aravyumva muri prophecy cyangwa muri conviction ya mpemu yera, ati abantu bazoca binjira kuko ntakihari, bazoca bondera ko babacamwe ibice, ati aba nabanje bajye nabanje. Niyo mvuga bakumva nababingira ngo y'inkazi, ngo ikibaranga nuko batababaye umukuku. Mu gukora kwabo niba bitumwa n'urukundo bakunda bera, babitumwa n'inyungu barondera mu bera, barondera gukamisha bera. Ati iyo ni kerekana ingene se zigiye kuza imeze. Ndazi yuko ninamara kuhava amabingira y'inkazi atabaye umukuku azoca binjiramo. 30
kandi no muri mwebwe ubwanyu. Iyo umutama asezeye avuga byose. No muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigisha inyuma yabo. Binyibutse igihe Yesu yari karasangira ijya nyuma n'abajya babigishwa ati muri mwebwe hari umuntu havangura ati iyo bari jewe gantuze ati uwo tujya guhuriza ukuboko mu bugari no mu isosi n'uyo nyene Yuda ati ni jewe ati urarivuze iyo bari jewe none ibiri umutima wawe ngomba ndabivuga ari ndi hanze yawo ni wowe nyene urarivuze nyene ati no muri mwebwe hari abantu bazokwadukamwo ibyo kuvuga ibigoranye kugira ngo barondere abantu bagenda inyuma yabo. Iyi ni impwembe ikunda gutera ishengero aho abakozi b'Imana tutajera neza les célébrités, tutajera neza les relations, tutajera neza amene zanyu. Burya amene zanyu zimwe zirimo poison. Amen ntiyagenewe umuntu, yagenewe Imana. Kuko n'umutima w'umuntu wemerana n'ibivuzwe ukacubwira ati Mana uko nyene vyavuye mu ijuru nibe nkuko. Ariko kaje kava mu bindi bihugu semeni amene kubwa ngo ntera intege. Oya ntera intege nazivanye mu cyumba aho nasengeye. Ibindi mwema yarampamagaye tuko turakorana. Amen bwira mwemu w'Imana agufashe udoshira mu ivyo bintu wemeye. Nico gituma hari abantu bahagarara imbere avuga ngo amen ikaba yamaze kuvugwa. Ano ni message. Afete tugeze muri tiriki. Amen. Tugeze muri tiriki ni message. Bisigura ngo hari igihe dukwegwa n'amarangamutima, impwembe zikadukoresha ibitava kuma, tugasanga twabaye muri esprit sectaire, esprit partisan. Rondera kunywana n'Imana. Umurongozi agutware mu vy'Imana mujane ibize tahuye ntugenda. Ku igihe cy'imanza kirahari, mu gihe cy'imanza ntizuzobwira ngo Mana ngo waduhaye twarabumviye ngo twasanze bari mu makosa. Agati nabahe Bibiliya imwe. Ntibayisoma mubona. Ntimwari bufise kugenda mu nzu yawe mugasora mugasubiramwo. Rondera kunywana n'Imana yawe muri Kristo Yesu. Ngo muri mwebwe hari abantu bazokwaduka barondera ko ari abantu bo binyuma yabo aho kurondera binyuma ya Kristo Yesu. Sezo ya kino gihe ni sezo irimwo ishengero ritariko rirafatana n'Imana ubwayo. Ni sezo y'ishengero riko ribamperekeza abantu. Abantu benshi bagendera mu by'abandi bababwiye, bagenda mu by'abandi babumvanye, gushikaho bamwe basenga amasengesho y'abakozi b'Imana barongoye. Bamwe bakaca bagenda bagafonda n'indimi itamenyekana z'aba barongoye. Kino gihe naho amashengero yuzuye, Yesu afise imitima mike muri yo. Amashengero aruzuye, twataye no kugora leta, mugabo Yesu aganza bake. Kuko bamwe barimo bataranakira uwo Yesu, barimo bataraniha n'abataranizera, bakunda ruwanje yaho, bakunda umukozi w'Imana waho, bakunda ko iyo shengero rifasha imfuvyi n'abapfakazi gusa, bakunda ko iyo shengero ryubatse neza rifite umunara hejuru cyane, bakunda iyo shengero rifite ahantu kanaka miduga ihagarara, ariko ntibarondera Yesu, bafunda kuhaza ko nyene ari hafi yabo. Ntuzuye mu ishengero utari muri Kristo Yesu. Muri fonema twabivuze nitwobakira muri Minevamu n'Imana ubwayo itarabakira muri Kristo Yesu ko barakaga. Tukwakira mu ishengero kuko mu gitabo cy'uginguriyo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ati muri mwe hari abazoza bavuye inyuma, ariko no muri mwebwe nyene bashobora kuvukamwo. Kubera iki? Satani aratera. Nimba yateye mu ijuru no mu ishengero nteka gutera, kuko kamere iwe niyo. Urakwiye kumenya none wugiye hehe. Imana ivuga iki ku mwaka wawe 2026? Rondera amasaha yawe n'Imana imbere ku mwaka urangira. Rondera iminsi washaka n'umwaka watanguye. Rondera umwanya urambarare wumve icyo Imana ivuga. Rondera wumve Imana yokongorera, wokumva mu nyigisho, wokumva mu ihwezo, wosubiramwo amasezerano ufise, wosubiramwo n'ubuvugisho ufise, wogica utoye cya 2026.
niwumviriza uzobwirwa, niwarondera uzoronka, uzomenya 2026. Imana ngo ni icubahiro kunyegeza ibintu, ngo mugabo kandi ngo nubuhizi bw'abantu kubivumbura. Oui, hajya naho ibinyegeza subwa ko ire da son intérêt de cacher les choses, ni kuko bifatanye na kamere kawe k'icubahiro. Mugabo umuntu yegera imbere y'Imana, yegera mu ijambo ry'Imana, yegera wekere yatekereje yumviriza Imana, Imana yovuga, Imana yokongorera. Rondera abahanura, rondera ababasengera, rondera abantu bo gufasha kugira analyse y'ubuzima bwawe, ntiwinjire mu mwaka ataco winjiranyemwo. Umwaka ugiye kuza hari biri muri wo, hari biri muri wo. Ndibuka igihe kimwe yarahagaze ngaha ati nagize indoto, sinibuka umwaka ariko hari kirangira nka 2011 uduze gutyo, ati nabonye inzuki murazibona abe en France, ati nabonye inzuki zinjira zijya abantu zibarya kandi byarabaye sindakubesha. Igihe cyose mbonye umuntu vyagoye mu ishengero nabwo ati izi sanzu sizanzuki. Iyo mbonye uwo vyagoye kagwa mu caha n'ibitandukanye mu byo bwose atanagenda arashikira imitima y'abantu nabwo ati ziri nzanzuki. Ibintu bita kugendana n'Imana bisaba urugendo rw'impwemu, bisakuruka amaso y'impwemu, bisaba kwama turiko turahwekera tubaza, bisaba kwama turiko turumviza imitima yacu, bisaba kwama turiko turabona. Hari ivyo ubona utahura kuko ubibonye n'amaso yawe n'amatwi yawe, cyane n'ubuvugishwa, cyane n'indirimbo, cyane n'inyigisho, ariko ico nzi cyo umutima wawe ntiwari kure y'Imana ngo Imana igire icyo ubwiye. Imana irahagira igire icyo kubwiye. Witegereje urugo rwawe urashobora kubona impwemu y'ikiraza, witegereje abana urashobora gukora impwemu y'ikiraza. Ubonye ingene bikagenda mu kazi, iyo mpwemu woyibona ukayita izina ugatanurwana nayo, hari impwemu ikirarondera urugo rwanje, ikirarondera akazi kanje, ikirarondera uburongozi bwanje, hari impwemu ikirarondera amagara yanje. Itegure kwinjira mu isezerano kuba ritahuye. Imana idufashe gose. Haleluya. Icya gatatu Paulo acafasha ngene bo bitambukiramwo. Nico gituma troisième point tubwira ngo gendera mu za bushasha bwa saison. Adapte ta conduite à ta saison. Gendera ibya vyizigwa bwa bintu bishasha. Verset 24 acabereka naho biruko yaberetse ingene vyagenze muri kahise, yabwiye ibigire bize, ariko cyabwiye ati 24 ariko je rero moi-même je suis prêt à entrer. Simbabaye ubugingo bwanje nk'ari ubw'igiciro. Mu bisanzwe ku isi nzima iyo umuntu amenyesha ko agira fe acagirane acahunga. Paulo ntiyahunze. Simbabaye ubugingo bwanje nk'ari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje nikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushika nawe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. En fait bien qu'il soit été révélé, jewe ngomba kwinjira. La saison est là, heza kuzoyibabarizamwo mugabo ndagenda. Verset 29. Sorry, 28 je pense. 28. Je ndagomba kubijamwe nta kibazo. Je nta kibazo ndagenda. Peu importe ce qui m'attend. Ariko namwe rero ni mwirinde ubwanyu. Mwirinde ubwanyu. Muziga mu busho bwose mwemera bashizemo. Yani majambo, rinda imitima yanyu. Muce mubana murongora abantu neza. Ngo mube abo kubuzezwa, muveye sur le santé spirituelle kugira ngo muragire ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso y'igiciro. Arikangaje la responsabilité yabo. Hana majambo gati ngire ngende washaka, 24 ngire ngende bica bibana yagute. Rinda umutima wawe ucugenda urongora abantu b'Imana neza kuko wahawe kuveya kuri bo. Imana ihabwa icyubahiro. 32 Verset 32. Kandi none ndabaragije iki?
ndabaragije Imana, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Ndabahaye ahantu byose byobera ni mu Mana, ni mu ijambo ryayo. Mube mu Mana, mu ijambo ryayo, kuko iryo niyo ryamara kugira icyo rikoze mwebwe, rizobubaka. Mu cyage cyo gusamburwa n'abigisha ibinyoma, n'abigisha ibinyoma, miniyo mwaca mw'ijambo, rizobubaka, rizobasanasana, rizobarinda gutora inyungu mbi, kuko nanjye mwanya ntazo natoye, rizobubaka, rimaze kubaka, rizoca ribaha n'ibyasezeranywe mu Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Bino bihe bya nyuma, Bibiliya iravuga yuko hazoza ikintu bita le faux prophète. Le faux prophète ni mpwemu iriko irakorera mu isi, ikoresha ubuvugisho bupfuye mu mashengero, mu vyumba by'amasengesho, mu mareta, mu mazu, ahantu kanaka no mu mabarabara zihari, uwo zise n'imisozi zamaze gufata mu Burundi hatandukanye. Le faux prophète iramaze gutangura gukora ku buryo abantu benshi urashobora kugenda ufata urugendo ugasanga bagutegereje umuntu w'umu faux prophète akakubwira ibintu kandi atari byo. Le faux prophète mu bihe vya nyuma ngo zokora cyane. Niwe murasambura abantu, agasambura ingo, umugabo n'umugore bari bakundana, bari bageze no gusohora abana babo. Musanzwe ari abatama n'abatamakazi, bakumva le faux prophète avuze ngo suwisezerano. Umutama agatahabwa ati basha ndamwikura ko gutuye umuntu ko nasanze atari wisezerano. Ubwo se tumuriya muntu ari bakunda kunyiramukisha. Ubwo si we wisezerano. Madame akabona ibintu bihinduka, kumbe hari akajambo yaronkeye ikarusi. Ishengero rimwe ryageze kuba ripanze, yavuga ati none zino we tuzozikura hehe ko kabaye? Uyu mutama azokwemera ko aya maroye yose ayaheba? Ubundi ati biroroshe, tumuronde mu bugisho w'ikinyoma. Ati mugerageze murondere se de place migine ibintu vy'imanza yimije kumara, basanga azogira evede de Makamba, bacafata umuntu amutegurira agenda Makamba amutangayo. Urubanza ruheze, nyamara cyagenda arahura nawe, duhoraho aho subizayo, duhoraho ni kutarya naguhaye inzu yanje. Erega umutama atarakoresha ubwenge ati inzu yanje, ngo zijya shengero riheranye ndiko ndishuza, aca yitahura ico nyene ntamanutse. Yasabwira madame ati yewe Imana zorengene duha kandi kazo, irya shikiya kibanza gihaye ije, kubera uvugisho bwapfuye bateguye. Nta kintu kizogushoza kugwanya le faux prophète kiretse ijambo ry'Imana risiguye neza. Nta kintu kizogufasha kugwanya impwemu mbi uvugishwa kiretse gutekanira mu Mana no mu byita ko bigoye. Ndabaragije ijambo ry'Imana rizobubaka rikiri ibihe byasezeranywe. Na ataruko mariage zivuye ku musozi zizobaho, zivuye mu ibabara zibeho, mu byo by'amasengesho zibeho. Umuntu arongore par prophétie acha divorce par révélation. Azogiye hashike mu gati cyane, urazi ko ntigeze nkunda ubundi, eka sigeze nkunda, narongoye kubera ubuvugishwa. Ubu rero urukundo rw'imisi ibiri ruraheze, none ndabivamwo. Tubishengero ryubakiye ku ijambo ry'Imana ry'ukuri, niho tuzokubakwa mu mihamagaro, mu ngabire, mu gusenga kwacu, mu ngeso, mu bintu byose dukora, kuko tuzotwe turongwa n'ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ijambo ry'Imana iyo mwagiye, je vous recommande à Dieu et à sa parole, aho niyo muzoca mushikamira, mukaca muhabwa ivy'Imana basezeraniye. Icyo gituma tunezewe cyane, uyu munsi bajya gutanga certificat ku bantu 229 bo ngaha mu ishengero, bajya guhabwa certificat muri discipleship. Abantu bakomera amashi kandi muze kuza kubashikira après midi.
twizera ngo abo bantu hari icyo baronse cyo bagushikama mu Mana. Baratahuye umugambi w'Imana muri Kristo Yesu. Baratahuye umugambi w'Imana ku ishengero, ku muryango, ku gihugu no ku giti cyabo. Bejo gico bifashije. Ariko kandi ibiheze kuko barangije bafite ibindi bagiye kubandanirizamwo. Mugabo kandi mu kwezi kuno kwezi uca dutangura 3e semaine tuzobabwira ibindi bintu bizoca bisura kuguruka ubwo n'abandi bantu bagende bariga turondera iki ntiturihisha ubwa mbere na mbere. Kandi ba mu masaha agoye dimanche après-midi abandi vendredi soir. Iyo ni imyanya yo gukora ibindi bintu byari bifise kuruhurira umutima w'umuntu. Mugabo kubera ko tubona agaciro kubwigishwa turavuga tuti ntidusoshora kugira icyo tumara igihugu, imiryango n'ishengero ubwayo abantu batize ngo bigishwe. Icyo gituma tunezerewe cyane, biduha icyizere ngo ejo mu bigiye kuza igihe umugwanda azaho karakora cyane akoresha ubuvugishwa nk'uko yamaze gutangura arondera ibinyoma bitandukanye mu nyigisho, niyasanga abantu barigishijwe bazaba bakomeye mu mwami kandi bizogenda neza. Imana idufashe cyane rwose. Haleluya. 36 babwira gute? 36 batubwira verset 36 muri acte 20. Amaze kuvuga ivyo aragira narasenga, arapfukama arasenga. Aragira nte? Hamwe na bose bacha barasenga. 37. Bose bararira bagwa Pawulo mwizosi baramugumbira. Migendere myiza. Et en fait 38 bacage amutwara hehe. Cyane cyane baje no kubabwiye ngo ntazosora kumona mu maso, maze baramuherekeza bamugeza ku bwato. Iyo sezo yarangiye gute? Yagiye gutangura batandukanye. Ati en fait je vous ai préparé. Nabateguye mwanyumvise, il est temps de passer au match. Match ni tangure, je ndagiye mwanyumvise, mwarambonye nabavetishije, nababwiye imikenyero imwe imwe nuko namwe nutangure kubaho samwa. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yosuwa igice cya mbere 5:6 baratwera ingene yagiye gukorera mu ngata Mose. Akora igikorwa Imana imushizemo yamuhamagayemwo, mugabo yagiye kumuhamagara ko Mose apfuye. Mugabo bitubwira ngo yari umunyabwenge kuko Mose yaramuteguye. Ngo cyane cyane verset 5 et 6, Josué 1 5 et 6. Josué 1 5 et 6 batubwira ngo nta numwe azoshobora kuguhagarara imbere imisi yose uzomara ukiriho. Imana ikiramuha amasezerano nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzogira nte, sinzoguta. Ibintu ngiye kuza nawe umenga ntiwabiteguwemo cyane, menya yuko kujya wambonanye nkorana na Mose nawe uzaba turi kumwe. Verset 6 verset 6 hatubwira ngo shikama rero ko wabonye ndiko nakorana na Mose ukacumva n'amajambo nkije nkwibwiriye, shikamushira manga, fortifie-toi et prends courage. Kuko ari wewe nominatif affirmatif, kuko ari wowe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuza ko nzokibaha. Arikabwirwa ubwoko bw'Imana buri ahantu Mowabu, barabona neza igihugu, barabona Yeriko, barahabona. Mugabo ikibazo kihari, Imana igomba kubanza gukomeza umurongozi kugira abandanize aho Mose yaragejeje. Shika mushiramanga kuko ari we uzoshikiza abo bantu igihugu narahiye. Imana ihabwe icyubahiro. Mu nyuma ntiyabwira ati cyufata cya gitabo cyageze rero ngo kirimbure mu gatondo saa 6 no mwijoro, ngo ni uzoca ugira amahirwe mu byo ukora. Ntukeneye kongereza imyaka, ntukeneye kongereza ibiro, ukeneye gufatana n'ijambo ry'Imana. Uko ni wafatana naryo rizoca riguha kugira amahirwe mu byo uteza gukora. Nicyo tumaze gufatana naryo ku murongo w'10 yacihakurikira gikomeye cyane. Verset 10 yakuye umukenyuro. Maze Yosuwa abarira abagaba abantu, acyakoranye inama. Ati sezirugurutse. Abarira abagaba abantu, andanya 11. Ati mugende munyuranganya aho mushagaje, mubarira abantu muti ni murondera impamba. On est prêt à avancer. Twaramuhamvye, twaragandaye, on est prêt à avancer et entrer dans notre pays. Ni hajya
nimurondere impamba kuko mu minsi 3 muzoja bukarujya ruzi Yorodani kugira ngo mwinjire ico gihugu uhoraho Imana yanyu yabahaye ngo mucegukire. 12 verset 12. Kandi Yosuwa abarira abareyubeni n'abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase. Verset 13. Mubizi yababwiye muri Yosuwa ati nimwibuke rya jambo. Josué 1 verset 13. ati nimwibuke rya jambo Mose umusavyi w'Uhoraho yababariye atoraho Imana yanyu arabaruhuye abaha iki gihugu. Nuko ko abagore banyu n'abana banyu n'amasho yanyu bize bisigare muri iki gihugu Mose yabahaye cyo hakuno ya Yorodani. Ariko mwebwe mwese abahizi muze mujabuke imbere y'abagenzi banyu mwitwaje ibigwanishwa kugira ngo mubatabare. Mu bisanzwe abagade n'abareyubeni bari barasabye Mose ngo twebwe tuze dusigare ngaha hakuno y'igihugu kuko niho tubonye yuko hariho uburagiro bw'inka zacu naho kunwa amazi kwazo. Mose arabwira ati mwoba mukoze icyaha. aba bana niyo mwifuza kutogera kugwanya intambara igoye bacabwira ati rega twe naho tugusavye ngaha tuzobanza kugenda kugwana tugiye kunesha tuje tugaruka tube ngaha. Yosuwa kwera gufatana n'ijambo ry'Imana yaciye amenye icyo Imana yavuze ku bareyubeni n'abagadi. Ati nimutegura impamba y'iminsi 3 ariko namwe menye ngo naho mwahawe ngaha mwebwe abagwanyi muzojana twebwe muzohagaruka mu nyuma. Strategie. Iyo umuntu atagenda n'ijambo ry'Imana acika ikintazi. Hari umuce w'abana bitwa ngo bitwengera ibintazi bitwengera abarozi naho bitigifata nzoka. N'abana kubera ignorance bagezemwo umwaka 1, 2, 3 batazi inzoka icari cyo, batazi ko ubucafu ari ubucafu, batazi umwansi ko ari umwansi, batazi ko sumu ibaho. Iyo babonye umushitsi baca bavuga vyose. Niyo babwiye uti mama ari hehe bavuga ati ari karoga muri dushe, ari karajya, ati kandi yambwiye sinabwiye yuko ari hari. Abivuga vyose. Iyo umuntu atajamba afise ry'Imana ntamenye uburyo Imana igomba gukorana nawe. Yosuwa iyo atamenye ijambo ry'Imana ntiyari kumenya statut y'abagadi n'abareyubeni. Ntiyari kumenya n'icyo Imana yavuganye na Mose ababwira ati naho ndabahaye ko amasho yabo asigara ngaha bazobandaja kubafasha kugwana intambara bagiye kwinesha baca bagaruka. Uyu mwaka ugiye kuza nukwe kwinjiramo gusa ata kintu cyitwa umukenyero wanditse uri muri agenda uri mutima wawe uzogenga ubuzima bwawe bwo gusenga bwo gukorera Imana bwo migenderanire n'ibindi byose ubona ko ushaka warananiriwemo. Ayez une stratégie bien arrêtée, bien assise. Rondera umukenyero wiwawe. Ntushobora kugenda uko abandi bagenda nimusangiye intambara, nimusangiye imihamagaro, nimusangiye ingabire, nimusangiye context. Urisa mwisi uteza gukora uko abandi bantu nkuko we nawe umeze. Abandi bantu bakora nabo ko bameze. Ayez votre propre stratégie. Imana habwe icyubahiro. Alleluia. Alleluia. Rondera kumenya. Yesu amaze kumenya ko hageze kwapfa yagize umubabaro. Arabwira intumwa ati nimuze. Burya mfise akabonge numva umenga konyica ariko mwebwe nimusenge kugira ntibimugwe mu mosha mabi. Matthieu 26:41. Matayo 23:41. Nimube maso. Nimube maso musenge ntimuje mu mosha mabi. Umutima wabishaka ariko muri wowe ufise intege nke. Yagize umukenyuro. Yosuwa yagize umukenyuro w'ijambo ariko Yesu yagize umukenyuro w'amavi wo gusenga.
ntuze wemere kumara ubugaragwa avamidi yose. Ntuze wumve wumye ngo ubandanye ugenda wumye ngo uvuge ngo sava musazi batacaha ndakora. Ukicumva wumye hagarika byose, pfuka amahuri, senga, arrête tout, tuza amaboko. Niwemera avant-midi sec, ukemera après-midi sec, uzowemeye ko memera journée kisubizo kiba sèche. Niwemera muko mu gatondo wuma, ejo kuma, nejo wahatanze. Kandi watanga na hirya y'ejo, nari yahigezo wahatanze. Indu yawe uzokiba iyo kuma, enfe ukwezi kuko kuma, umwaka wose usange warumye kuko vyaje bukebuke. Amasengesho kimwe mu bigorana muri kino gihe kandi bya kera n'intumwa byarazigoye ni gusenga burya. Hajya abantu benshi tuze ngo turasenga, mugo kenshi turasaba. Umusenzi s'umusabyi baratandukanye. Umusenzi n'umuntu anywana n'Imana afise ikorana agendana naco. Bamufunga ni Paulo na Silasi. Bamuhaye tapi huje bamwemeye ntaje amuvyekeye ivyubahiro agumana n'Imana yiwe. Bamuhaye agahimbo bamwongeye umushahara kwiza na 10 agumana n'Imana yiwe. Bamwemeye Imana yo bari kumwe, batamwemeye Imana yo bari kumwe. Impwemu n'impwemu y'Imana biramana. Hageze gupfukama amafi ntarabe ingene ameze, hageze amaboko ntabari ingene agarukira. Yumva biroroshe, kurambara biroroshe, kuduga biroroshe, akacarangwa nuko avyamamwo. Ikibanza kirahari n'isaha irazwi, afise ikibanza cyitwa igicaniro cyo mu buzima bwiwe. Abo ntibategwa ngo vyorohe. Uyo niyo muteye biragoye. Umutuke, umwitirofa, umupime ingene areha, ugati n'ibisanzwe. Ndazi ingene ndeha ndabizi mukiyomora niyibona. N'ingene musaba maso ndiyizi, nta na kimwe unyibukije ngo ingene gasa. None baza kunusha kwimenya ndiyizi. Ngere kareha ndizi ingene ndeye utaramenya. Si ukimenya wewe. Nta kogwako. Kubera impwemu yo impwemu y'Imana biranywanye, ariko irarigenda ruguru mu ntara ari karasenga. Agira tangure seminaire ari karasenga. Ari muri dusha ari karasenga. Ari muri pause ari karasenga. Impwemu y'iguminywanye n'Imana. Niyo umugiye nabi akwishira mu nyuma. Mugabo w'icaniro cyazimye upfa gukorako ubukoze kuri kamere yiwe. Uramubona tu. Urashikoma inzuki z'abandi nimusenge ntimuje mu mushamabi. Uzubura izindi ngabire zose nawe gusenga atari ingabire ugire basi uwo mwimenyerezo wawe. Uzubase ube faible muri siporo, ube faible mu kuvuga, ube faible mu kwigisha, ube faible mu kuramukanya, ariko ube fort mu gusenga. Ibindi tuzoba turihangana. Tuzoba turihanganya kudaterera muri mariage. Tuzokwihangana yuko basaba muri serire uza bigoranye, ariko ibindi bintu ze byanke mugabo usenga. Aho uzobwetsa arafise aho bikimugora n'ivyo mugabo gusenga kwiwe ni kuzima. Nimusenge kugira ntimuje mu mushamabi. Imana ihabwe icyubahiro. Vyuka hakanye, senge na mupangu senge, genda muri dushe. Aba bana ari benshi mu cyumba bavemo, genda muri dushe senge. Hagiye giye kuryama entre 22h 23h genda usenge, uzuza impwemu yawe kugira amaranga mutima wagendegwe n'ijambo ry'Imana cy'Imana ishaka. Ibibazo uri kura cyangwa byo mu kazi byo mu kibano bikuvemo, hinjira cy'Imana ishaka mu buzima bwawe. Hari wavuze ngo urugendo rwa mbere rugoye ninge n'Imana iva mu mutwe igashika mu mutima w'umuntu. Ngo niko rwa mbere rurerure cyane kandi nivyo burya. None hano ntimutwe turabaporoti imirongo ntituyizi kandi karozi turusha inyishu z'abaporoti ntimuzizi. Yesu ashimwe, haleluya. Ibyo byose nta kibazo kwivuga, biva hafi gose. Mugabo aho usanga ikibuzwe kigaserukira ngaha, kije kiva ngaha, cye kiva ngaha, biragoye. Benshi babwivuye ngaha bigaserukira ngaha, aho Imana ishaka ko biva ngaha bigaserukira ngaha. Ngo ni watona kanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ngo ukizera umutima yuko Imana muzukuye mapfuye muzokiza. Ngo mugabo rero, ngo umutima ni umuntu yizeresha hama kata za kanwa.
Dawidi ngo narizeye hama ndatura. Dushira imbere umutima muri 2026. Le contact yawe n'Imana si kirenge cyaje muri Minerva. Ahurira n'Imana yawe si mu kirenge, si mu kanwa, ni mu mutima wawe. Niho yibera. Ni muri kinzigo ati mwana wanje, urankunda mvuga ngo mba wiyuhagire. Iyuhagire ingeso yawe kubesha, inzigo, y'amacakubiri cyangwa ikindi. Le contact mu n'Imana ni mu mutima wiwe. Imana idufashe. Haleluya. Haleluya. Aba bantu Paulo bambe Yosuwa amaze kubabwira ibyo bintu baciye bavyemera. Atega twarabwiranye na Mose yuko twebwe tuzobanza kujya kugwana, gusa tumaze gutsinda intambara turatugaruka ngaha inyuma. Barumviye baca bati aho tugiye kujana Yosuwa agiye gusubira umurongozi wacu yapfuye Mose, duteza kuba turi marqué par les sentiments d'obéissance. Barubashe, barumviye icyo ababwiye nk'umurongozi mushasha, barajana nawe yugo baracinjira, bongera baza kurondera uragiro bwabo nk'uko Imana yababwiye kuri Mose. Obéissance. Vyerekana imigenere mw'isi. Mw'isi hari imigenere umuntu adashobora kwikurako. Ntushobora kwikurako igihugu cyawe, ntushobora kwikurako umuvyeyi wawe, ntushobora kwikurako umugabo wawe, ntushobora kwikurako n'ishengero ryawe, kiretse Imana ibikoze ukundi. Nico gituma aho umuntu agenda arindigwa ni munsi y'uburongozi bw'igihugu. Cyo gituma tuza kubaho kurikiza amategeko y'igihugu, utaraho cyangura kunyegera. Ubaha amategeko y'igihugu kujya ari iteko yose maze kumenya uri kurikize neza, uri kurubaha Imana. Cyo gituma bitubwira ngo nijya nko abapolisi bambaye ngo ibagira abakozi b'Imana ko ngo nabahozi ku banyakibi. Mu bisanzwe je murambwira abapolisi iyo bamfashe yabwira ati nyakubaho ndagomba umbabarire. Timwe kandi naho mpana je ndaguhezagira mu izina rya Yesu. Kuko je mérite d'être puni. Nibagiye ndarenza umuvuduko, nibagiye document, naribagiye gukoresha itara, naribagiye kugira contrôle technique, numpane. Mugabo nimba bikunda kumbabarira, naje ndasaba imbabazi vraiment. Banze wumve ko ndagutahura en fait. Je te comprends ta quel officier. Kuko bibira kuvuga muri Romains 13. Iyo ubasha Imana n'igihugu yashyizeho uracyubaha amategeko yacu. Dans la limite bien sûr de la volonté biblique. Aho Bibiliya ibitomora neza. Turi kumwe. Obéissance. Kumvira abarongozi. Iyo bataza bajya abantu b'Efeso ngo bamusanga imireto, ntibari kumenya ibihe, ntibari kumenya impanuro, bari gusiga bagwana n'abantu batavyiteguyemwo. Nicyo gituma ngaha turi mu ishengero, bamwe muraturuta imyaka, abandi turabaruta. Mugabo hakeneye ko twubahana. Twubahe nkuko mware mwisho y'Imana kandi muvise akarangamutima k'abana b'Imana. Ubwo tuzorengera afise kuza kutubwira ati mwaturengeye kandi nzomukankamira. Bigoranye ku murongozi umwe ashaka kwimukira ku nti nukwinda ngo mudufashe ujya murongozi kana ahantu byatugoreye. Mugabo natwe twabwira ati bene data, iki kintu twitije kino gice cya Bibiliya turakibatumiriyemo, nimutwumvire, ntiturondera ibyanyu, turondera Imana yanyu kwiganza mu mitima yanyu. Ntitwobishengero ridafise inge ritwagwa, ntitwobishengero ridafise inge ritunganije, ntitwobishengero ridafise iyo rigiye. Dushengero rifise uburongozi, risa riko riratwara ibintu, ribubaha, nawe mukaca muryubahiriza kugira ngo tujyane mu nzira z'Imana. Aho muzotubona muri sentiment egoiste, kwikunda, muratubaza cyane, murarabane za pastor, ntimuzaba muturengeye kuko biragoye. Bino bihe vya nyuma bisaba dufashanye. Satani we ari ahantu kabisa, aricaye ahantu hose abonye akarengero acacaho nyene, acamena. Cyo gituma le sentiment d'obéissance, de dignité, kubana, gukorerana, gushigikirana, gutahura umuntu umuhamagaro, gutahura mu myaka yiwe, gutahura umuntu gateka kiwe k'umuntu nk'umwana w'Imana, ni imwe byo tuma Satani aburahatera. Kuko bino bihe vya nyuma ntivyoroshe kwishengero, ntivyoroshe. Nico twa muri kino gihe mubona imyami myinshi Satani yaramaze kwitera cyane mu ishengero, ku buryo ubu nta cyizere kwishengero kikihari.
icyizere ku ishingiro nta kihari. Kubera iki? Kubera ubwacu natwe twarakoze ibitokogwa. Ubikosora risanga mu ishengero, ubusuma mu ishengero burabaho, ubusama mu ishengero birabaho, ukubesha, kwicana, guhana amasumu. Ubishengero riko rifata kumenya ikintu gisanzwe, umenga si kibanza cyo kwera, kume cyari kibanza cyo kwera kw'Imana. Yabinginze were ufe wera wenyene, ntiwiyanduze bino bihe bya nyuma. Ni were ufe wera wenyene. None biragira kavuga ati abandi nibandanye, abeza mubandanye, uhite muhari w'abagenda bezwa. Imana zo gukomeza bino bya nyuma. Ibihe bigiye kuza kandi bihari pas seulement 2026, ni ibihe byo guhita mu ijambo, byo guhita mu kubahana, byo guhita kwezwa, ugenda muri mpemu yera, ugendera mu buzima buranga Kristo, guca bugufi, kumva gutari munini. Personne n'est grand, on ne sera utile. Ni waviza la grandeur, uzora igipimo cya grandeur. Ni warondera kuba munini ya cyane, tuzokwaza igipimo wipimiyemwo. Namagarama, n'uburebure, naho uvuka, n'amashure wize, ku mwaka hamazi yindi niveau academique nini ya cyane. Uragowe nimba uri kurondera bunini, ntibugira igipimo cyabwo. Mugabe icumaze, ntibigora pima, barabona. Turondera igico tumariraniye. Ubunini tubuhebe, kuko ntibugira igipimo cyabwo. Isezerano turimo ni isezerano ryo kugirira neza hagati yacu, ryo gukundana, ry'urukundo, ryo kwihanganira, ry'uko lofebre abajere neza, lofora akamenya kugira lofebre neza, bigagenda bifata iforma nziza y'ishengero, aho ro grec ero juif babana, umuyuda n'umugiriki bakabana kubera bahawe umusaraba umwe ari wo bakijije. Et c'est ça l'église. L'église n'est pas un lieu de grandeur, c'est un lieu d'utilité. C'est un lieu de communauté. N'ahantu abantu bagica bamaraniye, bagahuza, bagashigikirana, bakaba umubiri umwe utumbereza ibintu ku bwami bw'Imana. Yesu abahezagire cyane rwose. Witeguye kwinjira muri saison. Ariko irahari 2026 yoyo ushaka twitambukiramo. C'est une saison. Ariko même à titre individuel, ku giti cyawe hari ibintu ushaka kusaba biko biraza ku mutima wawe. Hinjire neza. Ganira n'Imana. Turashaka kubyaguruka. Data turakoze, ugira neza ibihe byose. Uduhe kuganizwa nawe kandi turazi ko imyanya n'ibihe niwe ubikuranya. Turagushimira bwa 2025, twabigushimiye ibitangabo kenshi ariko n'umuhita birambigwa. Uri Imana igira neza. Warakoze kurenganura abantu benshi hano, warakoze kubakura mu accident, warakoze gutanga ifungwa n'ivyambagwa, warakoze gukiza ingwara, warakoze gutanga mariage, warakoze gukomeza abapfakazi n'imfuvyi, warakoze gukomeza mwami abanyeshure, wakoze vyinshi mwami, wakoze bikomeye tutokwishoboza. Vyose nibizimira nk'umubavu kumuhotera neza. Akanwa kacu karemeranya nawe yuko tutanyanduruke ikintu na kimwe, ariko wewe niwe nyanduruke ikintu cyose, niwe soko y'ivyiza, niwe mucunguzi wacu. Turagushimiye mwami. Ndakwese mwami bino bihe biri imbere yacu. Ndakwetse ibihe satani kama gutwara mu ishengero. Ndakwetse umuntu wese ari hano. Ndakwetse umuntu wese ari hano mwami. Hari ivyo yibonye ko, hari ivyo yabonye. Ariko ndasenga mwami ngo ubandanye ugura amaso y'impemo yiwe. Bandanye usenga, bandanye mwami tinyugura amaso y'impemo. Utinyereka, nyereka ibindondera, nyereka intege zanje, nyereka ibyo nagenda irengagiza, nyereka niwashaka muhira wandike. Manda kwereka umuntu wese ari hano mwami. Namukweretse ngo ugura amaso y'impemo. Umwereke imbere, umwereke ahari karafata nk'ahasanzwe, umwereke ivyamuteye muri mwaka turimo, umwereke intenge ziwe, umwereke ahantu yama yumumenga siwe, yumumenga ntacyo yikorako, yumumenga aradekina sa responsabilité. Abone mwami, abone mwami, abone mwami. Duhe imitima ikangutse mwami, duhe imitima ikangutse, duhe imitima ikangutse mwami, duhe imitima ikangutse mwami, duhe imitima ikangutse mwami, duhe imitima ikangutse mwami, duhe imitima ikangutse, duhe imitima ikangutse ibona. Uganira isengo ryawe umuvugishwa mu ndoto, mw'ijwi rya mpemo, muri parole de connaissance, mw'ijwi ryo kumenya. Twumve mwami, tutahure mwami, tubone imbere, tubone ingene twitwara mwami, tugira ama strategie, imikenyo iva kuri wewe mwami, ingene twitwara mwami. Ubwiza bwawe bugaragare mwami, ubwiza bwawe bugaragare mwami. Umva afise umunaniro, aremerewe, avuga ati je vy'ukuri inkomezi zaramperanye, sigaye natura n'ibitari vyo,
umenga mfise n'umubabaro kirekire, mfise amertume, mfise umururazi. Aharaduze ku kuboko tufashe gusenga. Turama kwimura mubabaro. Turama gusenga ngo Imana igukomeze mu izina rya Yesu. Tuziganza cyawe dusenge. Tuziganza cyawe dusenge. Uwo munaniro nyere Yesu arawushobora. Yavuze ngo nimuze kuri jabo cyane abaremerewe ndabaruhura. Ngo ngata yanje irahwahutse. Ngo déchargez-vous sur l'Éternel car lui-même prend soin de vous. Manda kwese umuntu ataretse ukuboko. Aremeranya nawe n'umutima wiwe mwami ngo ndarushe ndakeneye Imana ndakeneye ubufasha bwawe. Mana waravuze mu ijambo ryawe ko twoza kuri we barushe n'abaremerewe. Watuye tuguzane ko bituremereye uratubabarira uradufasha ko nawe mwami twitwararitse. Ndakwetse uyu muntu mwami. Uyu mutima wiwe ushike ko mwami. Uyu mutima wiwe ushike ko mwami. Yo intervene mu buzima bwiwe. Mwami gicukozi we mwami bitangaza byo nibikoreke ubasha bw'Imana bukoreke mwami rwiki ingabo zawe zintervene à sa faveur mw'izina rya Yesu gito ubasha bw'Imana bukore muri we muruhurire mukure ku mutwaro mwami mukure ko mwami yongogo mukure ko mwami gorusyo mukure ko imurebereye mw'izina rya Yesu gito muhijambo akorerako muhijambo rishasha ry'ivyizigiro riumenyesha ibihe riumenyesha icyo umugomba ko riumenyesha icyo uzokora riumenyesha isezerano ufitaniye nawe mwana. Yesu mugeneza mwana. Yesu mukomeze. Reka mwemu wagendagere ku muri wese mwana. Reka mwemu wagendagere ku muri wese mwana. Abareberewe mwana. Abo Satani yaje agafatira kuri ivyo akabaremera akabona amaranga mutima yabo akabonona ama emotion. Reka mwami twimure Satani mw'izina rya Yesu gito ndatamuye ikire cy'abadayimoni ndataramuye imwemu mbi ndataramuye imyuka mibi yose ndataramuye ico kire cy'abadayimoni mw'izina rya Yesu ive ku misaya yabo ive ku misaya yabo kumaraga mutima yabo ndacase mw'izina rya Yesu gito. Yesu urakoze. Urakoze kuri Imana yo kwizerwa. Urakoze kuri Imana y'ukuri. Haleluya. Urakoze Yesu. Tugihagaze mwino mhemu nyine kwegera Imana. Hari umuntu avuga ati Yesu ndakizwa. Nifuza kurangiza umwaka nkizwa. Nifuza kurangiza umwaka nazo ubwiyo bwanjye ndabuhereza Imana. Nifuza kurangiza umwaka nihana. Nifuza kurangiza umwaka mbohoka nihana mva mu byaha mva mu kabaregwe mbwa mu busambanyi mva mu mararesa y'ibipfuye mva mu kabaregwe ubwoko bwose bw'ugufatwa na Satani ndagomba kubohoka ndagomba kwihana ndagomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubwiyo bwanje. Ahuri turakunezerewe cyane turakwiteze ahuri duziganza cyawe dufashanye egesa gushaka agomba guwindi sezo ama kubohora ama kugukiza utuziganza cyawe uze wakira gakiza amashimeshi ku Mana amashimeshi ku Mana. Urakeneye kubohoka urakeneye gukira urakeneye kwabuka inkomezi urakeneye kubohoka mw'izina rya Yesu Kristo ndagusaba utere intambwe uze hano imbere utere intambwe uze wakira gakiza uze ubohoke abari impande yabo babafashe turabakiza n'amashimeshi bagateka kenshi nuko akwanezererwa mw'izina rya Yesu Kristo ingo wakira gakiza ingo ubohoke ingo wakire ingo ubohoke vava na Satani vava n'icaha Yesu aragushaka. Haleluya. Karibu cyane n'abandi muze nawe utaba wataritse nuze ingo ubohoke ingukire ingo ubohoke. Reka nsabe Eroza abafashe kwagira gakiza bakira ubugingo budashira bihane kandi bizere arabaharira Yesu arababohora Yesu arabakunda Yesu arabaharira niwe nundaraje Eroza uramubona zuriruka ntuye kwanira intambara nayo iheza niwe ukora ibihano birebire ntibikura ntibihera ingo bakira ubugingo budashira. Haleluya. Turaguhaye icyo mwami Mana turagushye kubona abantu bakiye gakiza ubihezagwe nk'Imana ubakomeze mwami Mana. Urakoze Yesu. Tugiye gusenga turangiza hamwe n'ishengero. Mwami Yesu yezaga ishengero ryawe urikomeze uriho umugisha uririnde muri bino bihe birangiza umwaka urinde imitima yawe n'imibiri yabo ube kukwegera no gutahana umugambi wafite ku mwaka ugiye kuza ubugisha ube kuri bo muri byose mw'izina rya Yesu amen. Amashimeshi ku Mana ijambo ryayo. Urakoze.